Nubona yuko ijya photo ishaka kugutuma Stacy na Fabilove bahebana vraiment. Nubona ko ushaka kuguma kwega ibidakwegeka ga label. Couple yabo genda nimba iriyo je no yemera itariyo nayo no. Gushika ko mwana uraye. Je gushika ubusinda yemera ko nta kintu nake kiko kiranyemeza ko ariyo. Ajya amafoto ko yaravye ko nubona ko ari amafoto y'abantu bikundanira vraiment. Nimuzi bagakoresha zisa. Ijya koti nayo nampere no yambaye mpira no. None basohokana badasohokana bikujya iki wewe bikuraba gute wewe hari cyo bikuraba bindaba ingenda kubwire kugumufuira abandi kandi wowe ushaka yuko Stacy bashwara gusa na Fabilove bahebane ibyo ushaka je sinzi ko bari kumwe ko atari kumwe kuko kuri stage yarabihaga twari kuri stage tuga turirimbe twese hama Fabilove amubajije yavuze jewe la belle Gomez hamwe na Stacy nabagenzi bisanzwe Yes, 1 2 amahoro imana bari nami bakunzi ba Isaac TV muhingo zitandukanye aho muri hose aho muva mukagera urakoze cyane merci beaucoup kuri wewe umaze kugira subscribe utarabikora ukura cerwa na exclusivity atandukanye ariko ragushikako by the way nashimye kandi yuko ngendera meza runo rubanza nashimye kare ko mbandanye rubanza kuri turuheze mushaka ko rubandanya rubana mushaka ko ruhera rurahera mushaka ko rubandanya rubana mushaka ko ruhera rurahera rumusije ndagire ngaha tuzi ibi bintu uru rugamba rero rwatanguye nko gufyina rwabaye serie aho rero bamwe nkuko mubizi kuri stati ubu rero biri kuri mastati naje ko stati mu Burundi igezweho bwishizikira kuri stati fast abishabiye Stacy la belle Gomez hamwe na Fabilove mana yacu ibintu byakomeye Stacy higeje yarapostiza amapicha yerekana ati ndi in love kabisa n'umukunzi wanje mutureke je n'umukunzi wanje Fabilove murayibona amapicha murabona ngaha kuri screen yanyu ariko rero nyuma y'imisi iri gato la belle Gomez wabustora bati urabuzi ivyo nkangisha nage amapicha nanje kadakwereka acara rekora ziwiwe wazirekana muri kuri kunze la belle Gomez hama dusigurire neza ibintu aho bimeze uko bimeze by the way muribuka ingene byatangiye mu bwa mbere niwe ndi kumwe nawe ngaha reka tuyage gato la belle Gomez ndabuditse ni bon meza uraho cyane gose umenga watuje sana niko namameze tu uraberewe no munsi byamuko nyene babaye kibali sana la belle Gomez uri mu queen video ariko kandi uri umwe mu bantu bariko baravugwa ko ibintu byinshi cyane warashiba tubyaherenganye kuri micro za Isaac TV shaka tubiheze la belle Gomez ibintu twobiheza kwe cyangwa nurashaka biheze bigenze neza gusa je ntabwo mu queen video ico kintu ni cakera bavuga mu video vixen mu video vixen okay mu video vixen no queen video ni ibintu bibiri bidasa birasa tu gusa iyo terme wakoresheje ni yakera okay sawa uri mu video vixen uru rubanza turumare Zibavyiza narabonye kuri stati twarabonye watanga uvuga ati jewe sinshikunda abantu bishira ko bitari byo je ndibuka Stacy charare kuri amapicha yo yerekana neza yuko ebana jewe vraiment ibintu biraheze jewe vraiment jewe mu ndekera Fabilove wanje ariko wewe urumwe mu bantu ijya couple bayigwanya bavuga ati jewe sindavyemera jewe Fabilove ndamukona jewe Fabilove no kumukona umukwa jewe Fabilove tuwe clear rero ibintu kuri wewe bigamijiki ho kubera cyure kurana ifoto uri kumwe na Fabilove washaka gushika kuki donc iyo umuntu mukundana birasaba yuko abantu babimenya kuko muri abastar mwamuzwi sivyo musanzwe muzwi hama ijya foto kuyirekura nuko induru z'abantu zayi zindempeje Fabilove nawe we ni giki gihari nibiki yakwemeje ifoto ndavuga ifoto ntacisiguye kirico kandi ntakirico je nawo dushaka kwifotozanya kandi ni ibintu bisanzwe siko bica bisigura isiguro nyinshi kafise ifoto yiwe na Fabilove ni yakera kandi cyane kandi urabibona biraboneka sigusigura ngo yuko ngo ijya foto yabonetse
ngo ni ikintu ca hatari ngo yoba yararonse oya siko kubisigura yuko basohokana ne bisigura ko je nadusohokana je ndumufana sivyo hari abafana benshi bafise amafoto yiwe bari kumwe tu ahubwo imbere ya vyose boko asong bari kumwe cagakora concert bakabivuga cayo kaje imbere ya TV online bakabivuga ya okay wewe rero wifuza iki kuri irya couple Kugira nimba ariyo ni komeze kabisa je sindababujije itariyo kabisa ariko naguciriye mu foto yawe ngo wayirekuye n'agashavu nyuma yo kuraba biya vya Stacy ijya kuyirekurana ni kwera fans banje ya niwe babiguza barambajije noneho kuvuga ko mufanzi wa Fabilove kuva kera kandi mukamwayi musanzwe muzinanyi kata foto nimwe nibiki ndavuga ati reka ndayibahe basi nabonye muko murayimbaza cyane okay sawa ntubona yuko ijya foto ishaka kugutuma Stacy na Fabilove bahebana vraiment nubona ko ushaka kuguma kwega ibidakwegika galabel couple yabo genda nimba iriyo je no yemera itariyo nayo no gushika gumwe yanuraye je gushika ubusinda yimya ko nta kintu nake kiko kiranyemeza ko ariyo aje amafoto ko yaravye ko nubona ko ari amafoto y'abantu bikundanira ni muzi bagakoresha zisa ijya koti nayo nampere yambaye umupira noir nuko nye Isaac nuko nye twese usanga tujanisha kwa twese tuvuga ati uko turafana umuririmbyi w'umurundi tu bamwe shavuga ati rero Gomez bamudi we jalu yawe ni hera birarugwa kugira ugumufuira abandi kandi ushaka yuko Stacy bashwara gusa na Fabilove bahebane ivyo ushaka je sinzi ko bari kumwe ko batari kumwe kuko kuri stage yarabihaga twari kuri stage tugira turirimbe twese stage yahe yo novuga ko yari Bamako le 28 yari anniversaire Holy Star DJs barado kuko tuzitaye ku mafisha bari bashoboye kuboneka umunsi barabahamagaye baje ku stage kuko Stacy yari ariko je nari ndiko Fabilove yari ariko je naradu havuye ko Fabilove baje hamagara jewe Stacy mugaranka arasaba yuko aranka nuko bakoresha interview yiwe aravyanga tubisigura yuko yari yatinya hama Fabilove amubajije yavuze jewe la belle Gomez hamwe na Stacy nabagenzi bisanzwe urumva gusigwa ko turabagenzi je abantu bantahuye nabi ntabwo nigeze mvuga ko dusohokana nawe sivyo uje gusohokana na Fabilove ntabyo nigeze mvuga ariko wavuze yuko wo murongora sikuvuga ni twayibonye sinavuze wo murongora navuze ko no mukwa kumukwa re nuko abantu batagomvye gitabo nakivuze mu mugani kumukwa kenshi burya urinze uvuga ko umuntu wo mukwa nuko ubona ayo mahera kuyafise yo kumukwa bisigura ikijakazi kiwanje ni video nkora sivyo nama clip nkora kandi akandi kazi kiwanje na mapicha nkora sivyo niyo ndonkamwe amahera bisigura yuko amahera afise no mukwa bisigura je sinzimbutse ndazimvye mu mwanzo wanzimvye nimba ndonki 200,000 no mukiyo 200,000 nyemva arazimbutse sivyo we ntuzimbutse bisigura wo mukwa amafaranga menshi kwera nawo ntizimbutse niyo naba ntazimbutse naho urumva nawe ntazimbutse nuko mbona yuko amahera afise yo kwirana nawe muranganya amafaranga wera Fabilove si kuvuga muranganya nuko mbona yo kwirana nawe ahubwo wewe n'amafaranga afise akuruta wewe urumva wewe uramuruta amafaranga Fabilove uko bibona uri biravye base n'amaso yawe sindamuruta nuko mbona amahera afise bikwiranye nayo nawe nawe abare kirundi yomeka kiraza kungora bakuzi ba active ndishaka ushire ku mantereza ikirundi bagitahuye gute ngo arashobora kumukwa amafaranga afise arashobora kumukwa ushize rero kuvuga yuko ngiye kuvyumega ni muri cadre yakagaye ukuntu yakagaye je singayana kandi jewe sintinya umuntu ahubwo ndasonera umuntu sintinya umuntu je ndasonera umuntu hamuhantu je yiwe uko ari kose uko angana nawe sivyo nayo je sintinya umuntu ahubwo ndamwubaha sawa ariko mu kiganiro twakoranye na Stacy ndibuka uheruka twarakoranye ikiganiro turamutelefona Fabilove aravuga ati jewe ibivyo bini mugo muramba ndaza kuvugana nawe inbox rero biboneka rero yuko yase kududurira ko kwemera canke kwanka wowe tubwiye ati kuri stage hari kuri bamako yarivugiye neza yuko Fabilove nuzenya wewe na Stacy muri abagenzi wiwe
sawa nimba dusanze kuko Fabilove gishaka n'umwa turacamurondera nturamuronka nimba bishitse akavuga ati jewe ndikundaniye na Stacy urya mukobwa natureki imyanzuro yawe ni byiza cyane je ndafana sivyo ndafana kandi je undi yanje mfisa abafana kandi je undi nanje nzogirwa aho usanga isi yose ifana sivyo ndiko ndakora sinicaye sivyo novuga gute nyimba Stacy bo abasohokana nawe nta kizobuza ko ndamufana nawe sivyo no muririmbyi ndimbo ziwe nyene bizoshika umufane Stacy ntibizoshika n'ubu nyene boduduya ko turasohokana nta kizobuza ko ndamufana tugusa nanka umuntu abesha nta kindi nanka kandi umva je umuntu mbesha kandi nanje nanka umuntu ambesha none wibaza hagati ya Stacy na Fabilove ndabeshuna je ntavyo nzi tugusa ubunya wafete na jewe ndikondondera umukoca wiwanje yo bishobora donc jewe kijya gihe nuko nabaza ti Fabilove bo basokana Stacy je nacibaza munyuma nza kuronka amakuru yiwanje sishimye kuyacira hejuru yuko badasohokana none badasohokana bikujya iki wewe bikuraba gute wewe hari cyo bikuraba bindaba nyenda kubwire dufate nyimba je mfana Isaac TV hamwe mu ngorane naje ndazigira sivyo izo ngorane mwebwe muba mugize nyimba je ndumufana wanyu ndazigira sivyo kuko abakobwa benshi ngaha anye turamaze kugushika hano tuje imbere ya TV online tugira tuvuga jewe ndatunze inzaha mu nzu atayo office turamaze kugira kuyitira umugabo w'abandi atari uwanje sivyo ivyo rero nivyo bintu la Belle Gomez yajeko cyane yo gusubiza hasi yo ngeso bamaze abakobwa kumenyera yo kuja kubesha ama TV online fo ko muvugisha ukuri nyimba iwanyu hameze ukuntu kunyene apane gucugwa kuvuga je ndafise imodoka atayo office nico kintu naje guhindura je ndafana Fabilove vraiment ntabwo mbeshe isi kuvuga ngo fana Fabilove wenyene ndafana umuziki ndundi n'abaririmbyi kuko na jewe ejo bundi nkale 18 nzo song yanje zobisohotse naho ubu muriri umugadi umudiho nkunda ndakunda rap sivyo bisigwa ndakunda rap ya kandi nayikunda kandi nayiririmba sigura iki oya tubana gisigura yuko hip hop basi okay bisigura yuko urumva rero niyo naje gukora ikintu nkabona kiko kija hasi kandi bivuye ku bintu by'uburofa najewe ntaco nzokora nshikeko kandi ntaco nzokwereka abarundi bashikeko sivyo ifo ko umuntu wese yemera akavuga ati nyimba kijya ndagikunda nyimba bagiharura nabije ndakibona neza reka nanje ndabereke ko bose shaka kukigira neza sivyo sawa reka tusubire inyuma gato mu kigano twakoranye Gomez kuva tukora rya interview ya mbere haravuze amajambo menshi Gomez menshi harabana mu commentaire zitandukanye zimwe mu commentaire wahuye nazo ziragutitaza zari za ngo la Belle Gomez yafushe mugabo turababivuze simbona uko wafata kuko hajya urinze ubona urakoze interview nturonse commentaire nziza nturonse commentaire bisigwa ico wakoze ntaco babonye junyete commentaire zose ndaziraba unyeretse umbwiye ikintu ndaciyumvira ko nkavuga mbega ubu yakivuze uku yagitahuye uku nigikino ko yagitahure uko ndagishaka cyako nagikoze cyane uyu muntu yantawe uko nagikoze mugabo nabonye ko hariho defo nagize rekejo nze ndayikosore okay sawa la Belle Gomez nararonse amakuru yuko inyuma ya interview wagira ibiraka bitandukanye bivanye n'abagi barakuraba ariko kandi ngo ubufise agence yawe boneka yuko ubu video vixen cyangwa ukun video biko birabazaniye amafaranga atari make kugira mu bane mwiyungunganya mwiteze imbere mu bikorwa byanyu hari ukuri kuhari kwibizi inkuru zibiri donc jewe ijya interview narayikoze kandi Isaac ahiri hose Isaac TV ahiri hose itera amacho iskayite imigisha merci beaucoup kandi abashimiye hama jewe ndumwana navukanye imigisha ndumwana yaciye mu bintu byinshi bitandukanye nivyo ntashimye kuvuga tugusa mu byo naciyemwe sinigeze ndonka ubuzima bubi kuri papa cha kuri mama n'ubuzima bwiwanje kunagenda gwara mugizina giwanje navukanye izina mugisha kandi niryo nitwa kandi umugisha nahawe n'abavyeyi ndetse n'Imana kandi uguma utera imbere agence yanje sinovuga ni wanje jenyene ni umuntu wari we wese afise ikaze kandi afise kubwira ica yivuzeko jewe narakréé agence bwa mbere yitwa la Belle sivyo maze gucréer agence yitwa la Belle narakoze
turakora niho naje kuronka Queen video yabikora neza novuga yitwa Des Anges par la vie niwe yagiye kuboneka muri rya ndirimbo ya gitari tantarara ego ya Lolilo ndamuronka turapanga nyene two créer agence neza turaronka aba Queen video kandi bari babishoboye neza ari beza mu nyuma ntitwaza kumvikana ku ma condition yahe twoba tutahurijeko